iyo twejejwe tuba ibikoresho by'icubahiro kandi bigirira ikimazi Imana. Ibaze umwana w'umuntu kugirira ikimazi Imana. Na mu yandi majambo Imana iradukoresha kubera twejejwe, ikorana n'abejejwe, ikorana n'abera, ikorana n'abatunganye mu mitima. Usomye mu cete kigira 2 Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2 umurongo wa 21 yaravuga ngo mu nzu y'umutunzi habamwe ibikoresho by'uburyo bwinshi. Haraba ibikoresho bikoreshwa iby'icubahiro n'ibikoresho bikoreshwa ibitagira ikimazi. Ku murongo wa 21 aramubwira ngo umuntu niyiyeza akitandukanya n'ivyo azoba igikoresho c'icubahiro kimugirira ikimazi, kigirira ikimazi nyeneco kandi cyatunganirijwe igikorwa ciza cyose. Haleluya. Uyu munsi uri mu nzu y'Imana ukiyetse, Imana ikakwemera, uzohinduka igikoresho c'icubahiro. Uko uri kose urakubura, uzoba igikoresho c'icubahiro. Uraririmba, uzoba igikoresho c'icubahiro. Nukuvuga ngo nta gikorwa kinini nta gikorwa gito. Uko uri kose ni wiyeza ukitandukanya n'umugayo, ukitandukanya n'ibitagira ikimazi, Imana izoguhindura igikoresho c'icubahiro kica kimugirira ikimazi. Mu yandi majambo, wewe uzirikana ko atajwiri kwagiriza ikibi, ntukisuzugure, uhagarara wemye imbere ya papa. Wewe gusa icyo usabwa, nibisaba ko wiga cyane, nibisaba yuko uba mwiza cyane, nibisaba oya si ubwiza bw'inyuma igomba. Ikisaba n'ukwezwa kwawe, hanyuma iguhindura igikoresho c'icubahiro kiyigirira ikimazi. Ucubu w'ikimazi mu nyonga kwa data, ucubu w'ikimazi imbere ya papa, ikwikoreko mu bikorwa ibi na biriya, ikwikoreko igutume igukoreshe uko uri kose. Nicyo usabwa kandi nivyo ndiko ndiyumvira kuri aya majambo. Nibutse ukuntu iyo umuntu yandavuye agakora icyaha abigitetegwe, abikimaramari, arashobora no gufata mikro akaza agahagarara hano, mugabo umutima uba uri kuramwagiriza, ari byo yiha batabimuhaye niyo kwiha gukora. Uretse uwakomantaye yabaye nabi, wumva wonyika, wumva wohunga, ariko uzirikana atajwiri kwagiriza ikibi, uzirikana wejejwe utunganya uruwera nkuko na yari yera, uhagarara wemye atakigutera ubwoba, atasoni, ngo sinkwije ibi na biriya. Wejejwe uzumenye ngo urakwije, kuko uzoba uruwera nkuko na yari yera. Abo ni Imana yishimira, abo ni bishaka. Haleluya.